Access Logistics dukora ibintu byinshi, dufite amaserivisi atandukanye, amadepartement atandukanye. Harimo Access Car Sales, igira amaserivisi ya kugura, vente, location, imiduga hamwe na commande. Hakaba hariho Access Transit, igira transport international. Aussi dufite Access Immobilier, ni iraba ivyerekeye kubaka no kudandaza amazu. Tukaba dufite na Access Assurance Brokers, igira courtage, ni maison de courtage et assurance. Aussi il y a Access Auto Spare Parts, igira trading y'ama pièces de rechange n'amacommande y'ama pièces de rechange. D'abord twari spécialisé mu ma pièces de rechange, twadandaza ama pièces de rechange, twagira business y'ama pièces de rechange. Hama ivyerekeye imiduga, notangura ku miduga. D'abord nakazi twakundaga gukora ivy'imiduga, aba ari vente cyangwa location, ariko twazana imodoka imwe canke zibiri ugasanga tuziteretse imbere y'amagaze twagurisha mu pièces de rechange. Niho mu nyuma twabonye yuko twashaka ikintu kamwe kiri un peu professionnel, cyotuma les clients bagira confiance, kubera biragoye ko umuntu aza agura imodoka agusanga canke akagira commande agusanze mwibarabara. Dufate nk'ama societe akomeye, nashaka kuza gusanga mwibarabara kweno angwagire dufate commande y'imodoka nka 30 km nk'ama Hilux exemple, biragoye. Alors on a préféré yuko twokora ikintu kiri un peu professionnel, dukora office dushobora kwakira abantu batandukanye kandi batandukanye no mu buryo aussi, kuba dushoboye kugira expansion ya vente, n'ama location, n'ama commande. Nk'umukiriya iyo aguze imodoka iwacu, turagerageza gukurikirana tout ce qui est transfert, mutation y'amazina y'iwacu agende ku mazina yiwe. Ico ni ikintu gikomeye cyane, turagifata vraiment, turagikurikirana gose de façon que mu client naronka stress, atangure kuvyirukamwo agenda à gauche à droite. Tukama tugerageza le client à chaque fois iyo aguze imodoka après vente, dukurikirana ico kintu. We ikintu aza gukora gusa ikintu gisanzwe, agenda baramamagara muri Uber, kagenda agasinya, biba biheze. Twagerageje kugira amadepartement ari muri Access Logistics kugira turabe nyine ibintu ushobora kwinjirana de façon que umukiriya iyo aje muri Access Logistics, nkuba agize commande nk'imodoka par exemple, niya shekeri d'Islam, tukagomba kugira service, tuba tubizi d'abord kubera numva turafise departement Access Auto Spare Parts, tuba tubizi, tuba tuzi ibintu byose bikenewe. Imodoka ishitse Bujumbura, siya besoin yo guhindura amapine usanga tuyafise, abari muri departement yacu. Hakenewe assurance, ni kwa konde nyene, ainsi de suite. Urumva ayo ma departement yose wumva n'ama departement agenda yinjiranira mu yandi, agatuma akazi kacu haba facilité y'akazi koroshe. Ni kuvuga uzanya akazi iwacu muri Access Logistics, mu kazi twe dukora biragoye gose yuko twovamwo tukagenda kubirondera ahandi, kubera kenshi usanga ibyo bintu biherera nyene muri Access Logistics. Uravye nka team ikoze Access Logistics, abantu bose bari mu wese n'ahantu afitinga muri poste yiwe, n'umuntu aba yaje muri Access kameme. Ntuza muri Access kubera ngo twagushimye ko wambara neza exemple canke ko ufise indero gusa, no, hariho amayandi makritero turaba bivanye n'akazi rero ubushoboye, ariko n'abantu baba bafise ama experience muri ama domaine. Iyo baje muri Access Logistics nuvuga ku meta en application, gusa turafise ikindi kintu nuvuga yuko nushira ku ruhande gatoya. Access Logistics team ngene banye, d'abord tubanye nka famille, tubanye nka famille, même si dufise iyo rigere mu kazi nkuko nabivuze, ni team iri dynamique cyane, aussi iri smart,
quand même hariho kiya kintu atmosphere familiale niyo tugerageza gukoreramwo. Ufise ambition menshi cyane ugiye no kuraba Access Team ngine ikozwe n'abajene gusa. Ni bake bafise imyaka myinshi barimo, no kuvuga abajene urumva baba bafise ambition menshi, bacafise inguvu zo gukora. No kuvuga yuko nk'ubu urabona ico nakubwiye, iyo departement yacu ya Access Immobilier ni departement izotangura muri igomba itangure, yaratanguye d'une façon kubera tubafise galerie twize kubaka imaze kekezane nka 2 ans ou 3 ans yitwa Access House. C'était iyo yari nka gutangura iyo departement, niyo ubu rero muri 2025 uwo mwaka tuzogerageza gushiramo inguvu nyinshi turabe aho bishika, ariko ama ambition ni menshi cyane ya Access Logistics.